UPTVBURUNDI. This is the UPTVBURUNDI online TV on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok and all social media platforms. Please follow us. 11 ari mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo bikorwa byo gutezurira abafungwa kabyuguruwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ivyo birori bikaba byari byitabiriwe kandi n'umushikiriza manza mukuru wa Republika y'u Burundi, umushikiranganje w'ubutungane wo gufatana mu nda w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano, umuhuza w'abarundi hamwe kandi n'uburongoye umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu hamwe n'uburongoye ishira hamwe riharanira agateka k'abafungwa. Muri ivyo birori karakanyamuneza ku banyororo 477 batezuriwe muri iryo bohero rikuru rya Muramvya. Uwasarukiye abanyororo yashimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'umugwi wafashije mu kwiga amadosiye yabo mu kugaragaza umunezero, aho kandi yamusavye kubandanya ico gikorwa no kubandi basigaye. Inshallah Imana bishatse, Imana imworohereze nyene cyubahiro cy'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, amahoro n'imihezagiro abe kuriwe, amahoro n'imihezagiro abe kubakoreye amadosiye kugira ngo bishoboke ko dutaha, n'abasigara ngaha bakomeze bihangane, babandanye bihangana, kumbure barashobora kugirirwa nabonyene imbabazi nk'uko tuzigiriwe, tukabandanya no munsi uza gutaha ushobora kugirirwa, ariko nako mubonye gukubisa ikofe uritura ubutungane. No munsi tumva akanyamuneza kubona tugiriwe imbabazi tugataha. Ikintu nosaba nuko abasigara ngaha bo kwihangana tukagira discipline, indero byo bari bikorwa cyane byiza bihimbaye, tukabandanya dukora isengesho nico rifise inzira. Turasabye nyene n'umugihugu cy'u Burundi abandanye iki gikorwa, n'abakora aya madose barambirwa ahubwo bayikoremwe amahoro n'imihezagiro n'imigisha. Mu ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatanze impanuro kuri abo banyororo batezuriwe hamwe kandi no kubacamanza ko batoshira imbere ugufunga umuntu, nyabuna bagafata ingingo zubahiriza impande zose kandi zihuza uwitwaye n'uwitwariwe. Ubonone umuntu ategereza gutanga indishi y'akababaro, utazobikora nawe dusavye ababijejwe ababashikiriza amanza ba procureur yuko baca baraba amatungo yiwe hanyuma akagurishwa bagatanga iyo ndishi y'akababaro kugira nawe abone yuko yacumuye kandi n'uwo muntu akeneye nawe gutunganirizwa. Abakatiwe munyororo bahejeje igihano nyamukuru ariko bagifatiwe n'indishi y'akababaro, abo bazotaha ariko bashize umukono ku cemezo cyuko bazoriha n'indinganizo y'ingene bazoriha ayo mahera, kuko mbere twaragira ikigongwa abantu abatarose indishi bacagwa mu munyororo. Ubu rero no kwiyemeza ingene bazoriha, hanyuma leta izobafasha kugira ngo urihe ivyo bintu. Ariko nagenda babwire ikindi, leta hajya n'umuvyeyi kabisa. Abantu leta yari yarihishije amande, murazi ko twaciye tuyaheba leta, kuko leta ni mwebwe nyene n'abene gihugu. Leta rero kuvyayo abene gihugu kibasaba bose ati tuyahebe ajya amande twari twamuciye nta kundi. Mugabo ivyo wivye urasubiza. Abashikiriza amanza rero ba Republika basabwe yuko bofasha ico gikorwa. Ubwa kane, aho bukera mushitsi wanyu mutegerezwa
gukura amaboko mu mpuzu mukore mutiziganya kugira ngo mwitunge mutunge n'abanyu mbere muteko mukorere hamwe n'abandi ibikorwa by'iterambere rusange. Bizoduhimbara twumvise ko iyo mwasubiye mu mihingo itandukanye murangwa n'umwete n'umubano mwiza. Natwe rero tuzoheza twishime kuko muzoba mutweretse ko twahetse abisimbiza. Namwe abatashoboye gushikirwa n'ingingo nziza y'umukuru w'igihugu tubasavye kurushirizaho kwigenza neza kuko murazi ko iyo hageze gutezurirwa baraba ingene mwigenza mwibohero. Ikindi tubasavye nuko mwokura amaboko mu mpuzu mugakora ibikorwa vy'isuku aho muri hose mukiga imyuga ibategura kuzogira ico mwimariye nimwasubira mu mihana iwanyu. Nagomba gusubira kubwira abantu bakunda gukora ivyaha ikintu ca mbere no kwemera iyo umuntu yakoze icaha akacemera hanyuma agasaba imbabazi. Iyo umuntu yemera icaha agasaba imbabazi burya biravamwe ikintu aba yihanye. Mugabo ucira urubanza ukaguma udadaza kaba kabaye hanyuma n'abandi bagirizwa ibindi vyaha rero abo bapfunzwe nabo nyene haje umuntu iyo asavye ikigongwe abagukebuye ngo wumvirize. Hariho abakoze mu ivyaha usanga bari mu migwi yabagizi ba nabi, igihe iyo migwi ibikiriho umurekuye ubuhaye raforo uwo mugwi ko acasubirayo. Niko rya mu ntambara ico bita prisonnier de guerre aguma ari vagabo ni prisonnier de guerre kubera igihe cyose igwana itarahera umurekuye acaja ku rugamba. Rero nk'abari mu migwi yabagizi ba nabi iyo migwi igihe yo ikihari biragoye ko murekura kuko ubuvuze uti akirundi naze kubafasha kwica nabasha. Nk'ivyo abantu baba baraguye mu cyane baca bahanura iyo migwi bati nimubireke basha twubake Burundi twubake. Bose amaze kuvuga ati twubake Burundi tuje kwibakira Burundi twibakira igihugu. Kandi azi yuko uko bucasi ko bwira mutima mweranda azoza aravugira mu Barundi gushikaho ako gatima ko gahera. None rero umuntu acira urubanza vyiza yo kwemera intayishize ahubwo akihutira gusaba imbabazi kwerekana ko nawe yicuza kuri ico caha yakoze niho bica vyorohereza abarongozi b'igihugu. Mumenya ko ico gikorwa cyo gutezurira abafungwa kizomara indwi zibiri aho mu gihugu cyose hagiye gutezurirwa abafungwa 2500